Hello everyone guys, muri iki cigwa nje turabire hamwe utuntu tubiri tw'ubwenge turi muri Facebook guys. N'utuntu dushasha, utuntu tugiye korohereza abantu musanzwe mukoresha uru rubuga rwa Facebook guys. Bana nanje gushika impera ya video kugira ubone utu dutrike tubiri tw'ubwenge Facebook yadushiriyemo dushasha tugiye tworohereza guys. Ukaba utarakora kuri subscribe canke s'abone, raba ufite ndaho hepfo handitse subscribe canke s'abone kugira tuze turabana mu vyigwa vy'ubwenge nk'ibi. Ndakwibutsa cyane tugiye kubana muri iki cigwa jewe nyene Barack Obama nkuko musanzwe mubimenyereye. Nimubanze mumfashe rero mukore jeme, mufite subscribe, mwandike na muri commentaire ufise ikibazo canke nimba ubona iki cigwa ari cigwa c'ubwenge. Twagiye rero banza ubifashe hama tugende n'agatrike kuno musi. Yes guys, nibaze yuko wahejeje kubikora n'ugukwakwanya. Twagiye rero guys, ubane nanje gushika impera ya video. Akantu ka kabiri ko kariko kanyuma ni wakabona uraza gutangara cyane. Twagiye rero akantu ka mbere, uraza ngaha kuri message, hatwandikira message urabe nk'umuntu kanaka ugomba wandikire. Okay, ka ndo cherche. Okay, nandike nk'iyi. Okay guys, ushitse kuri message nk'akarorero nk'umuntu mwari musanzwe muvugana ibintu bitandukanye. Okay, turashitse aha kuri message rero mubona yuko duca dusangamwe abantu batandukanye twahora tuvugana. Rero ubu ari akantu k'ubwenge Facebook yashizemwo, nk'ubu nk'akarorero winjiyemwo ku muntu mwahora muvugana ugaca ufyonda hariya hejuru kw'izina ryiwe. Okay, hama ugacuza aha hantu handitse ngo disappearing messages. Murabona aka kantu twari tukamenyereye muri WhatsApp. Aka ni kaka option ushobora gushiramwo ku buryo ibintu muvuganye n'abantu mu mwanya kanaka bishobora guca vyifuta. Aha rero muri Facebook mbona nk'akaruje ujuka gafyondako hari 24 yonyene. Ni ukuvuga aka option kagize ugataninze on, ni ukuvuga ukuguruye ibintu muvugana n'uwo muntu après 24 bica vyifuta. Wewe rero uza gusanga kari ngaha hejuru aha kuri off. Okay, uza gusanga kari ngaho kuri off, nkuko ucuraba ugashire ngaha kuri 24 hours. Ni ukuvuga ubu vyuguruye ku buryo après 24 canke haheze amasaha 28 ibintu muvugana n'uwo muntu bica vyifuta. Ibi rero bigafasha abantu. Nk'akarorero hari igihe usanga nk'umuntu waramwandikiye ibintu kuri Facebook ugasanga ivyo bintu nyene ntushaka yuko abigumana kumvo kanaka. Rero aka kantu wewe urashobora guca ukugurura ku buryo ivyo bintu naho wamubwiye abifuta kanka kubifuta vyo nyene bizoca vyifuta haheze amasaha 28 guys. Aka n'akantu ka mbere k'ubwenge rero jewe nshafishira ngaha kuri amasaha 28 hama nce nikupira guys. Mubona yuko baca barungika notification yuko ngo you turn on disappearing messages will be disappear 24 hours after they are sent. Ni ukuvuga ibi hariyo twatanize on option disappearing message ya option yuko ibintu biza birifuta. Ni ukuvuga haheze amasaha 28 ibintu twarungikiraniye biraza guca vyifuta guys. Aka kantu n'akantu k'ubwenge cane gose, nibaze yuko gakoreye umuti umuntu akaboye. Twagiye rero n'akantu ka kabiri kuno musi. Okay guys, mbere yuko tubandanya banza urabe ko wakoze kuri subscribe, ushireko jeme, mubona yuko ndabazanira ibintu biba bigezweho cane. Okay, twagiye rero akantu ka kabiri guys. Nk'ubu ugarutse aha nyene kuri message, kuri message dufate urandikiye nk'umuntu kanaka ngaha kamwandikira nyene message nk'uku karungika. So rumbona zitariko ziragenda. Okay, reka nkoresha nyene ntaco nyene muriko muravugana ukamwandikira bite ni sawa, bite ni sawa, umeze neza, umeze neza. Okay guys, aha rero Facebook yazanye aka update k'ingenzi cyane. Nk'ubu nukuvuga nko mu gihe wari umwandikiye ugaca usanga urihenze ivyo wari wanditse. Nk'akarorero ukamwandikira ati mwiriwe neza,
canke mwaramutse neza, mwaramutse neza. Dufate nk'akarorero rero, wari wanditse mwaramutse neza ariko hari ahantu wihenze kanaka, nk'akarorero reka twandike twihende kugira muce mubibona. Okay, nk'ubu wari umwandikiye dufate ati bite, mumeze neza, reka duce tugira nko ngaha dufate twandikemo nka muneze meza, uku dufate nyene wihenze. Murazi yuko hari igihe unandika ijambo waryanditse neza, iyi clavier igaca rihindura, igaca ikuzanira irindi jambo, rero ugaca usanga wabirungitse hagaca hagenda amakosa, rero ugaca usanga umuntu ufutiyeko message aca avyiyumvira ukundi kuntu. Rero Facebook yashizemo aka update k'ingenzi ku buryo iri jambo wari wanditse wihenze ushobora kurimodifya ukaryandika canke ukageditinga ivyo wari wihenze ukabimodifya utarinze gufuta iyi message yawe. Uko bikorwa rero ni gute? Urafata iyo message wandikiye nk'umuntu ugaca wihenda, uca ufyonda ugumizeko, ufyonze ukagumizako. Mubona yuko haje aka option ngaha gashasha kanditse ngo edit canke modifier kubo WhatsApp, kubo Facebook ziri mu congereza, uca ugafyondako rero baca bakuzanira rya jambo, murayibona, ugaca uraba ahantu wari wihendeye. Nka twihendeye aha ni mumeze neza, mumeze neza. Okay, murabona rero yuko ijambo tuba duhejeje kurihindura, hama ugaca ufyonda kuri aka kavi ubona ngaha ku ruhande, uku message igaca igenda imeze neza kandi wari wihenze. Guys, murabona yuko ari akantu k'ubwenge cane Facebook yatuzaniye ngaha, kabandanya kutworohereza ku vyari bisanzwe biri kuri Facebook. Okay, ubona neza yuko ubu Facebook iriko irongeramwo utuntu twinshi cane. Rero ico bigusaba ni ugushira ajuru Facebook yawe kugira ivyigwa nk'ibi vy'ubwenge navyo ntibizoze biragucika. Mubona yuko gerageza tukabaronderera utuntu tw'ubwenge tuba tugezweho kuri telefone. Ariko rero guys, aka kantu ka kabiri ntiugasanga ku ma Facebook yose. Ndakwibutsa uze kwibuka no gusimbira kuri Play Store, ubanze umetre ajuru Facebook yawe, kubera wowe hari igihe ureka kukabona bitewe nuko Facebook yawe itari ajuru. Urandika right gusa, wandika right hama ije ugaca wemezako, hama ugaca uraba yuko Facebook yawe iri ajuru. Ndakwibutsa mu gihe itari ajuru usanga handitse update canke metre ajuru mu gifaransa. Okay, nuko rero guys, tunitwo tuntu tw'ingenzi nari nabateguriye. Ndakwibutsa je twari kumwe muri iki cigwa c'ubwenge, ni jewe nyene Technicien Barack Obama nguma ndabazanira utuntu tw'ubwenge tuba tugezweho kuri telefone. Guys, ndakwibutsa rero ukaba utarugurura konti ya 1xbet, ko ugurura konti ya 1xbet ukoresheje code promo ibigezweho. Guys, ni code promo iriko irabikora neza cane muri iyi minsi. Murabona yuko n'inkino zabaye nyinshi. Guys, ciao ciao. Rero mwari kumwe na jewe nyene Barack Obama nguma ndabategurira ibi vyigwa vy'ubwenge biba bigezweho kuri telefone. Ciao ciao, tuzosubira mu yindi trick izokurikira. Bye bye guys. Okay.